Amen. Yesu ashimwe kandi. Amen. Ndashima Imana nabonye hano kubera je narifise amashengero abiri navuye mu naho rasengera. Ayo mashengero rimwe nari vuga ibyo yakoreye hano ibyayo mashengero byihuse. Kuva ntanguye gusengera hano. Ari iby'Imana yankoreye byahindutse. Ku buryo je narifise akazi nkora ndagakoze imyaka 4 n'inusu. Nkorera nyamuntu. Umuntu rero keshi ntiyanyemerera ko nja gusenga mu rushengero nsanzwe gusenga. Jange mvuye ahitano. Ariko Imana yakoze igitangaza ntange gusengera ngaha. Gira namwimura turatandukana. Uwo twasigaranye tubana mwaya masengesho inaramusaba ati ngiye gusenga nayajemwo imisi 4 ariko nayisanzwe nza ndaza dimasha mwaya masengesho y'imisi 30. Rero na shima Imana ko yacinzira nkaronka ingene ukaronka umwanya wo kuza gusenga. Ndaja gusenga. Imana nihere gucubahira. Dukomera amashi umwami wacu Yesu Kristo. Imana irakoze kuronka akanya ko kuza gusenga n'ikintu ciza cyane. Yesu nashimwe. Amen. Muko shimira Imana nimubanze muyimpera amashi. Je ku mazina yanjye nitwa Niyindemesha Korodine. Mama yaragwaye ndava mw'ishure. Ariko mw'imisi kuva nje mu masengesho numvise inkuru nziza inyemeza yuko mu kwicenda nzosubira kw'ishure. Banza mu mpera Imana amashi. Imana ishimwe cyane. Ikindi shimiye Imana Kumusi wejo mwijoro nararyamye numva umusonga mwinshi ndavuga ati none Mana ibi nibiki biriko biratumwa ndibwa mu nda nk'ubu no mu gatondo birasubira ndavuga ati kubera Imana naho noribwa gutsendagenda none gushika uyu mwanya mpagaze ngaha Imana yankitije nimuyime. Amen. Imana ishimwe cyane. Yesu ashimwe. Amen. Natanguye amasengesho afise ikintu kwivi cyarasumba ivi wamengana umupira uriko. Ariko aya masengesho ndayamaze camaze gukira. Yesu ashimwe. Hallelujah. Ndashimiye rero Imana yabikoze. Dukomera amashi umwami wacu Yesu Kristo. Ivi ryari kw'ikintu cyabyimbye kimeze nk'umupira none ivi ryabaye rizima. Aho ntitwoduze icubahiro cy'umwami Yesu. Ugusenga guhindura iki? Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe kandi nanje mpagaze aha hantu nshima icyo Imana yankoreye. Igihe Kristo yari ngaha yaravuze ngo dutange 5,000. Iyo 5,000 ndayishira muri envelope nshashiramo imitwaro yanje yose ndayandika ku rukaratasi. None Uwimana yarankijije ingwara nari ngwaye imyaka 18 yo mwibanga nimuyimpera amashi. Amashi menshi ku mwami wacu Yesu Kristo. Imyaka 18 agwaye ugusenga guhindura iki? Yesu nashimwe. Amen. Nanje mpagaze ngaha kugira ngo nshitse ico nanasezerana Imana. Mu ndwi ya mbere y'amasengesho hateye igitero c'ingwara ku mwana wanje ari mwijoro. Madama arambwira ngo nisenge ndamaza ntumbwira uko ntabwo kugira ngo menye ko ndamusengera. Arambwira ati we nusenge gusa simbona uko nabikubwira naje byanteye ubwoba. Narafashe umwanya munini wo gusenga ndapfukama ndavuga nti Imana nuwankiriza umwana nanje nzo gutangira ikimazi cishimwe. Rero ndashima Imana cyane bwakeye umwana yakize ameze neza. Imana nihabwe icubahiro. Amashi menshi ku mwami wacu Yesu Kristo. Uyu mukobwa nawe ari mu bantu Imana yabwiriye neza cyane umukobwa wa Yesu. Abasenzi twamusengeye murabizi. Reka vyivugire. Yesu ashimwe. Amen. Mumbabarire sinshaka kuvuga ari byo nja kuvuga umenga ntimumva neza. Nk'abanzi barazi ko navuga kera narahindutse. Ariko Imana yarafashije iranzangira irashikana ngaha kubera nagiye kwivuza ahantu henshi ndivuza n'ahantu twari twemera ngaha mu Burundi abantu bose bazi ko ariho bavura ariko barananiwe. Umuganga wanje namusanze ngaha ndashimira cyane. Hallelujah. Ndashimira cyane umwungere wacu aha ndamubonye mbona sinzigera novuga ndamukunda cyane. Imana imuhezagire. Amen. Yanyitayeho
yaransengeye akampa abakozi b'Imana bakasengera ngishika ngaha nava hariya kwibarabara bafashe ukuboko umwe ngaha uwundi ngaha sinashobora gutambuka hajya uno munsi ushaka kuhaduga ni ukuri n'igitangaza umwe yaduze ukuguru uwundi ukundi kugira ashoboye gushikira abasengera rero baransengeye sinanzi no kuvuga byari byarase ko mvuga aha sino umutsi wo ngaha wo mwa musaya bari bambwiye ko bamwe bavuga ngo wacitse ariko sikanere yarekanye ko wari wazibye mu ico gitangaza abaganga byarabananiye ariko umwungere wanje rawuzibuye. Amen. Amen. Hama nagwaye ibintu ingwara n'abaganga yabayobeye amenyo mwarabonye umuntu akuze asubira kuregera amenyo yose agashinguka hama ngacangira ibintu ngaha ku menyo kwishinyo amashira n'amaraso mumbabarire uri sinakunda kubivuga bintera isoni n'ubwoba oya ariko baransengeye hama bakampa amazi asengeye nukuri ndacije mu kanwa sinamenye iyo vyagiye ivyo bintu amenyo harageze igihe amenyo asubira mu kibanza yari yaravuye anyika ariko mu nyuma uko basengera mu gatondo nasanga nahindutse uko mumbona siko naje sana ngaha barasize bangira umwamikazi amenyo yasuye kuza gusa ntaramera uko yari ameze kera hari n'igihe ngira isoni zo gutwenga mu bantu mugaca avuga ati mbega Imana yayagarukanye yagiye mbe kuyakura niye kuyakura satani kuyakura hama gasanga twenga rero ahantu je ni nko munzi wacu nabakunda cyane baramfashije ntaco se novuga niyo nje ngaha mbona ari nka kume umwana yinjiye munzi wabo rero ndashimira ahantu rwose ndashimira Imana ukuri barafashije cyane isaba hezagire. Amen. Hari inyuma mwavyumvise uyu muntu yaje kweri ari ibintu bikomeye ubwa mbere bwo ntiyavuga mwumvise kwa amenyo haruguru no hepfo havayo amashira n'amazi bambe amashira n'amaraso ntiyashobora no kuvuga n'igihe twamusengera uwamuzanye niwe yatubwira ivyo ari vyo kandi urumva uyu umutsi wo ngaha awari wazivye abandi urumva ko bavuga yuko wacitse yaragwaye umutwe ukoze ko gucya honyene zari induru amara igihe ari muri kira birananirana umuntu umwe asanzwe akora muri kira aza amakuru ya hano niwe yamurungitse ati wo kwandara Imana ikagufasha ugashika hariya hari abakozi b'Imana nibagusengera urabona igitangaza baramuterura baramuzana tumubonye natwebwe ntitwatahura nuko nyene bigoye kubera ukwizera twahawe twabona umenga ntibigishoboka agize gutya ngo ateranure akanwa yaramashira n'amazi amashira bambe n'amaraso amashira akakubwira ko uwo bari kumwe akakubwira ngo amenyo yose yaravuyeyo araregarega kuburyo ukoze ko iginyo amenyo yose n'ibijigo byose biregarega nta kintu na kimwe yashobora kurya cyangwa ngo ahekenye urabyumva ntibyashoboka turamusengera umutwe uratangura urakira turamusengera turasengera n'amazi tukamuha kayanwa ivy'amashira n'amazi n'ibiki birahera n'amaraso ubu rero murabona ko ari muzima ariko aragendagenda ari mu rugo ari mu muryango ariko ntitwoduze icubahiro c'umwami Yesu ariko Imana irakora cyane ntikora irahari cyane ntayihari mudufashe dutere haleluya kubw'Imana ndabona ibintu birakomeye ntiwari bwaheze sinayo bwaheze mumbabarire ndaryohe cyane urumva hari ibyo nibuka kuvuga n'ibyo nibagira nibutse mvuye muri kira uwo muganga ariko arabimbwira nabiraba muga kubera ari umuntu yankurikiranye kera
sinashaka kumwereka ko ndabisuzuguye ariko nshitse ngaha sinobabesha abantu baransengera benshi bareveriye ba Erike bande muga nkaranka avuga ati muheza kunsengera mutanonetse umutwe nkitahira ku mutima ariko naraho nkavuga ni ahantu hananiwe abaganga bakomeye aba bantu yo barantoneka bazomarira iki si ugenda barambabaza gusa rero nukuri je ngaha aye uko abivuze nibitangaza nabone ngaha ariko satani turanigana harahimbuza kuza gusenga haraho nyene bikunda nkakoresha nyene ingufu ziwanje sinobabesha kuza gusenga ngaha byarangoye ariko nahabone bitangaza. Amen. Dukomera amashu mwami Yesu. Nukurakoze Yesu aguhezagire imisi yose shetani akuzibirira agutangira gucika ho utabariko. Nico nyene bari karazibira ati ntagende kuko shetani ababona ati niyagenda acakira aguma kuzibira ariko Imana ishimwe ko satani yatsinzwe mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe. Amen. Ndashimira Imana nkashimira n'umwungere batubwiye ijambo ati Imana igabanya imisonga nanje muri ya masengesho Imana yaragabanije imisonga kandi n'umwungere yatanguye kugabanya imisonga Imana imuhezagire. Amen. Imana yaramwambitse mugirira neza cyane vyagutosha. Yesu ashimwe. Amen. Nanje ndashima Imana Roseze navuye ngaha menetse umutwe w'uruhande rumwe bukengeye kwishure ce nakwisa gatatu ariko nje ngaha mu masengesho naraje pastor aravuga ati abantu bamenetse umutwe w'uruhande rumwe barabohotse natashe mbohotse ndabishimira Imana ibahezagire. Amen. Imana ishimwe nabaje bagwaye umunsi bataha bakize mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe. Amen. Jewe mpagaze ngaha ngomba gukenguruka ibintu byinshi Imana yankoreye muri uku kwezi k'umunane nagwaje umushinga ntahe mumbabarire natevye gushinga intahe ni shetani nyene iboho umuntu bikanka ko avuga umenye ko shetani ari mubi aha ndazi ko benshi bafise ico bovuga mugabo byanka ko bahaguruka mu kwezi k'umunane naragwaje umushinga ntahe turaja mu bitaro haraza ishetani atari ingwara zazindi tumenyereye ukuguru kuraduka kuvyimba kudafise ico bivuyeko turagenda mu ama examen yose bamutumye negative ntibabone ico bivuyeko kubera amasengesho nukuri mu yumve mu yuba gusenga niko gukira niwo muti w'ingwara n'ukwizera aho rero turavuye mu bitaro hariho ikintu rero naco Imana yangiriye ko neza ndasaba kuja kunoja gusimbira hanze baranyemerera mugabo shetani irabibamwo kuva mu kwicuma zatwumva ikete ngo muri ngo ko hari impapuro mutararungika ibintu byanyu bigiye guhagarara mugabo umutima ukaguma uvuga uti je ko umushinga ntaya yemeye kundekura kandi agwaye asanganywe ingwara idakira ariko yarakize ariko arabigendana mu nyuma rero ko yampaye uruhusha nireka bikaba bimuvuyeko bikunze ni vyiza bidakunze naho numva ndemye kugumana nawe nza numva muri iyi ndwi naraje mu masengesho ngaha ndabishira mu masengesho Nduwimana nza numva mu ijoro banditse ngo abo bantu ntimubabuze kuza ahubwo turasabye musubire kura ngo effort twakoresheje kugira ngo bikunde nimwigizeyo gusa itariki hanyuma bazoheze bivaccinishe ibindi bibandanye ndashima Imana rero ko hari abantu bahambaye ntazi bahagurukiye ibibazo byanje Imana ihabwe icubahiro. Dukomera amashu mwami Yesu. Ndibuka aje ngo tumusengere turamubwira ati reka dusenge Imana izobikora none urumva ko yabicishije mu rugendo rugiye kugenda neza tuduze icubahiro c'umwami Yesu. Nawe ufise ibyananiranye Imana igiye kubikemura uhereye umunsi mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe kandi mfashe dukomere Imana amashi. Ndashimira Imana yongeye kuvyemera nkagara imbere yanyu uyu munsi nje kwishimira Pastor Imana ikongera amavuta. Amen. Warakoze mu kwezi kwa gatatu naje hano ndushe ndemerewe cyane imiryango yantaye warasengeye bari nagomba kuja kwishure barambara ngo imbere yuko ngo bandehe amafaranga y'ishure none papuro singe ngo vuga ko ntazosubira gusengera muri rishenge ndasaimandura umwungera arasengera none ubu Pastor Imana yabikoze kana agenda umera kuramutsa abavyeyi na mama yaragwa yaratoye mitende yaragwaye ingwara yo mu mutwe yaratoye mitende kandi ikindi
mbere mwindwi kwa kabiri nariyandikishije nzotangura ishure kandi amen amashi menshi ku mwami wacu Yesu kandi Kristo. kuri ico repentance sinzoyiheba nzoyigwa inyuma n'ubuhanza bushaka buzotoboke nzokorera imana kugeza mpfuye amen uzoyikorere dukeneye abantu babahizi nk'abo. Yesu ashimwe. amen. Ndashimira Imana muri kuno kwezi niho naronka premi none naroye ndose n'umubanga ama imodoka. Ivyo nivyo nashaka gushimira. Amen. Yesu aguha umugisha mwinshi cyane. Haleluya. Amen. Nanje nje hano gushimira Imana kwa Mungu nari nafashe urugendo ngiye Makamba ari umutoyi wanje nagiye gutegera yaramaze imyaka 5 tutabonana tutazi vyiwe maze kuhashika twagiye guhura bamaze kumwiba avuye Tanzania telefone yarafise yarakorotse iri ku moto hama tumaze kubonana arambwira ukuntu vyagenze numva ndabutse amahoro nagiye hano ndavuga ati Imana yo mwicu imisi tumaze ariko tuhasenga telefone uwayitoye wese abore iki amahoro nukuvuga tiko turamanuka cha tubona imodoka iri imbere yacu igizisanganya hano kwita ku rukonwe murahazi twe Imana yadushikanje amahoro tumaze gushika muhira igitangaza cyabaye twaje twumva umuntu aduronde kuri telefone tutamuhaye nimero ngo ya telefone yabonetse nshaka gushimira Imana rero ko vy'Imana yankoreye numva neza amen ise ikindi nagomba gushima narabonye ikiganza cyiza la fois pastor asengeye hano ivyo nkora ndabona ikiganza c'Imana ndajanye n'ishimwe y'Imana Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Yesu nashimwe. Amen. Ndashima Imana cyane yankirije ikibondo. Ku munsi wa mbere ntivyari byoroshe. Umwana naramurungitse ku ishuri yari amaze indwi yose agwaye. Mbona yatoye mitende ndamurungika ku ishuri. Ashitse ku ishuri yaciye agwara rwose araremba. Baca bamunzanira yaravye. Ndamujana kwa muganga. Baca birirwa bamusizemo amaserumu. Ku mugoroba niho bambwira ngo nutahe ngo twabuze ingwara agwaye ariko ngo tubona umenga n'estoma. Umuganga carambwira ngo namba ufise ahantu usengera kuri eglise ngo mujane bamusengere ingwara yiwe yanyobeye. Niho ku mugoroba naciye ndamuzana ngaha iteraniro ryari ryamaze kwinjira ca ndahasanga Regina na Reveriye baciye bamusengera guhera iyo saha bamusengeye umwana yatoye mitende yakize. Imana yacu ni amashi menshi ku mwami wacu Yesu Kristo. Yesu ashimwe. Amen. Nanje mpagaze hano nshima Imana ko kuza gusengera hano nabonye ukuboko kw'Imana. Imana yangiriye neza. Ndagushimiye pastor warafashije gusengera. Imana yarampinduriye akazi. Amen. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Yesu ashimwe. Amen. Ahantu nahinjiye nanje ngwaye mfite ibibazo mu buryo bw'imwe ngwaye nyene merewe nabi ariko kandi mfise nyene mu buryo bw'umubiri ibintu byari bingoye sina ibigene byo byari bimeze nabi ariko ahantu nahaboneye umuvugishwa Elisa ibintu byarahindutse no kuri ibintu bimeze neza no kuri ndatangarira Imana nabone hano hantu twakutaniye n'Imana idasanzwe ibintu bimeze neza cyane ndashima uhoraho Imana ihabwe. Dukomera amashi umwami wacu Yesu kuvyirikira akora. Yesu nashimwe. Amen. Ndashima Imana yuko maze kuja hano mwari no rusengero nari naraboshwe cyane n'umugwanizi hari ibyaha yaguma nteza gukora ariko maze kuza ngaha ndabitura abakozi b'Imana baransengera. Uyu mukozi w'Imana w'umuvyeyi Imana yashize imbere y'ishengero yaransengeye arandungikana naho baransengera ariko ku bitero Satani yaguma nteza. Ubu narabohotse ndashima Imana yuko nidegembya ubu ndumva mfise amahoro n'abagenzi babi nari mfise mw'icyo gihe bamwe twagendana bigatuma nkora n'ibyo byaha nkipfuza kubivamwo ariko bikanga ariko ubu bose Imana yarabankuye ko ndashima Imana yuko yangiriye ubu. Amashi menshi ku mwami wacu Yesu Kristo ko Imana yaguhaye amahoro. Yesu nashimwe. Amen. Naje mpagaze ngaha nshima Imana ko hari umutego iheruka kunkuramwo wo kumaramara ariko Imana yacu niberega icubahiro. Twagize akabazo muhira hanyuma rero madame arantelefona ati burya rero hari uburyo bukenewe ubu n'ubu hanyuma sinabona iyo ndabukura nca ngenda ku muntu umwe byitwa ko ndiko ndamugurana ariko acarambwira ati nibuze ikiza wankoreye ubu buryo ndabuguha kandi nta nubwo uzosubira nta nubwo uzonsubiza none shimye Imana ko yaciye binkemurira nteze kumaramara Yesu nawe gucuba. Amen. Imana ishimwe kabisa.
Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe cyane. Amen. Jene mpagaze ngaho kugira shimira Imana. Jewe na benshi twari kumwe nta numwe bakihari. Mugana shimira Imana yuko Imana yaraye inyeretse iganza cayo nka pasiyona. Hanyuma rero ubu rero narosa kandi kazi gasumba akazi nkako nahora nkora. Yesu nashimwe. Ukomera amashi umwami wacu Yesu Kristo. Imana yaramurinze mu bihe yabayemo asozera amahoro akazi gaheze icimuha kandi gasumba kambere tuduze icubahiro cy'umwami Yesu. Hallelujah. Esa shimo cyane. Amen. Ikintu nashaka gushima Imana. Nshimye Imana kuvyerekeye kwa ino sozera gishuri. Kuko iri shure je nari hawe muri 2020. Ndarihabwa ndahanu nkorera mu isoko. Haza umuntu ariko aravuga ubutumwa arambwira ati wewe Imana irambwiye ati ubugingo umugabo atarakizwa muzoguma mubana muvana tariko Imana yanyeretse kwazokizwa cyo mu bugwayi kandi ndabona ko ubuzima bwiza bw'iwanyu buzogenda neza rukakijijwe yabimbwiye mu kwezi kwa kane mu kwezi kwa gatanu umugabo yaragiye atampamvu nimwe cyandagwara iby'ikorwa byo nabishinze ntaye byarahetse ariko kubw'ivyo amaze kugenda haramaze iminsi misiyo yarafise misiyo kunyica ariko kubwo gusenga nari namenye ngale fantasy uko ndyamye niko nabibona uko ndyamye niko nashaka kubibona ndyamye n'umusaga gato niko nabibona kunyica ariko je maze kuza ngaha kwa pasiteri ndamubwira ati pastor ndarushe cyane simboni yonja nukuri ndarushe uko ndyamye mbona je kunyica raba ikintu wokora pasiteri asenga aravuga ati ndabona ko azoza gusaba ikigongwe aciye bugufi mugageze mu bantu yavuga vyinshi ariko ivyo ntivyashobora kunshira vuga rero ivy'Imana yakoze ingene Imana yishuye nyarutsa. Okay, iri shure tugitanguye uyu aje kwigisha ujya munsi y'ubwa mbere je nariko ndakora mu isoko ku mugoroba narifise programme yuko nza kwishuza ibintu natanze mu isoko ariko yageze ku mugoroba ndumva ndabuze amahoro mu mutima ngo genda ku rusengero ngo wumvirize ibiriko biraba ngo bizogutabara shite ngasanga bariko barigisha ibintu byo mu ishuri ndiga mu bandi nyere ndumva ndafashwa gose ariko yageze lo 19 z'uku kwezi numva telefone yiwe ndamanza ndihagararako arambwira ati wewe ko ari ufise umukozi abana ko ntababona ngaho muhira bagiye cyandamubwira nkuko none isani ugeze ko baronde reka shaka kunduhisha cyandakata telefone niyashigwa acaragaruka muhira atakura umwana ko yavuye ku ishuri bambwira ati umwana hava ku ishuri aragaruka umwana amutora agenda aramunezereza mu kabare bamaze kuvayo niyashigwa tena yongera telefone sayindi arambwira ati ndakeneye umwana nawe ndagukeneye ndambwira ati oyaje nta mwanya afise manza ndihagarara ko kwanza tereka nihagarare ko ndabe ivyo ni vyahe mugabuke bwaho mwijoro nagumye ndota ngo yatashe muhira ari muhira ndavuga ati mana rero yaratashe ibi nivyo nashaka cyagagura dufise abandi benshi vuga unyishu canke nimuke kubandi amamagara amaze kumamagara arambwira ati kare niho waruzi kurya ivyanje ariko ivyanje ugiye kubirya ariko yaje ari mwishure gukora ivyo yari yabimbwiye mwayibwe mwafashije gusenga rero yaratashe yego uratanguye kurya ivyiwe siyona cyari ico twashaka urinde kukata amakorosi haleluya Haleluya shengero ry'Imana. Nashaka nshimira Imana kuba kwinjira ngaha aye ubugize amahirwe menshi avuye ku Mana. Haleluya! Amen. Jewe hari mu kwezi kwa 11 mu mwaka 2020 itariki imwe pari ngaha mu rushengero bavuga ati mwitange mufise umutwaro uremereye cyane utangira ikintu Imana izatume iduza isengesho. Ndavuga Mana uraza akazi nkora ni gato ariko ndahevye umushahara wose Mana nzafuma njya rimwe honyene aho nari mfise umama wacu yarafungiwe mu mpimba n'umwana n'umukozi ndavuga Mana ibi bintu ndabifise mwibanga woho reka ndababere incungu ndabasengere Imana izanyishura maze kuvuga nti ndemeye
ndavuga nti mbeko bavuze ngo muri uku kwezi nkaba nzoyaronka mu kwezi kwa12 nzoyaronka gute ndavuga mvuze ni mu kwezi kwa12 nzoyatanga baca baremera bemeye ndaza ndagenda guhembwa ndandika ndashira muri envelope ndavuga none pasiteri buko ngeze kuja ku kazi ndamubona gute muri protokole baca bambwira ati turaguha uburenganzira umwinjire hanyuma ninjiye ndavuze ni kumubona gusa vyonyene ni nyishu haleluya haheze iminsi ubu barekuye baridegembya mu izina rya Yesu amashi menshi ku mwami Yesu haleluya kwa Mungu navuze nayifise umugenzi yafashwe ku gatandatu barambwira ati jiribere turazi ko asenga ati reka tumubwire uwo mutwara nari ndavuga nti ndaza hano ndawinjiza mu rushengero kandi mvayo wishuye mu izina rya Yesu baramukubita rero ku gatandatu baramufashe ariko kwa mbere bamubwiye ati genda uburane witegevya amen amashi ku mwami wacu Yesu Kristo Imana ishimwe cyane yasabwe cyubahiro amen jewe nari maze igihe kirekire cyane bise ingwara imfata ku maguru gusa iyo ngwara imfashe amaguru yarabyimba cyane cyane hamwe nguma mbyimba amaguru ukugufashwe gukize ukukwaca gufata nkavuga ati none gamana jibi ibintu nibiki nibyo ntambuka ndabicamwo heye nagiye kuza ngaha ukuguguru kurafatwa guca kurama ibintu cyane pasiteri aransengera aca arampereza abandi bakozi b'Imana baransengera ndataha cyantwara amazi ahezagiye nagiye mvuga ati Mana iyi yinga je nanje ayo mazi nzoza ndayakoresha nisengera tizigambaraga pasiteri akoresha nanze zishike ku maguru yanje numva amaguru yanje nokira kabisa ariko nukuri ndashima Imana ubu warakize narakize nta kwezi kwahera ntabyimbye amaguru amashi ku mwami wacu Yesu Kristo ubushobozi bw'Imana budukoresha uyu munsi mu butahane mwese muze muri sengera mu izina ndafashijwe Yesu ashimwe cyane amen banje gushimira Imana yo yemeye ko mpagarara ngaho kubera satani yahora ntera ubwoba akambwira ati ntuhagarare imbere y'ubwoko bwawe ntacyo ufise ushima kandi mfise ibyo gushima rero ndashima Imana cyane umwana mu masengesho y'iminsi 30 nari imbere y'Imana ndasenga hanyuma ndi ku ishure ndigisha ubutumwa bwiza abandi banyeshure nkaguma ndababwira ko mu isengero ya repentance hari amasengesho abohora kandi uhabohokera cyane ukaronka n'imigisha hanyuma ndashima Imana uno munsi hari abanyeshure 2 nabwiye ubutumwa bwiza rero baje gusengera ngaha amen mufashe dukomera amashi ku mwami wacu Yesu Kristo kandi Yesu aguhezagire no kubwabo bantu Yesu agwicubahiro amen nari natenga ahantu muri 2020 ndagomba kubatizwa ndayibonera nyahera kubatizwa ndabiheba wenda ndashimira Imana ko nari ntambwe nkoye twege mu cya Yesu ninjiye muri Eglise Repentance abashimye ko ninjiye mu muryango mwiza ari narashatse kwagera okay uwarika ashima Imana ko yari yaraje hano mwiri shengero mugabo atari bwemere guhonyoza ikirenge mu cya Yesu ngo abatizwe ari uko Imana yabikoze dukomera amasho mwami Yesu ndafise n'ibindi kuko naje ngaha mu kwezi k'umunani mu ntango z'ukwa mbere mu itariki za mbere ibyo nakora ntibyatera imbere ariko nshitse ngaha ndaza umukozi w'Imana aransengera mu kwezi k'umunani mu kwezi 11 naciye ndonka ahantu nanje mba ubu nsigaje kubaka gusa Imana ihabwe icubahiro okay nizera hari inyuma ko mutavyumvise neza yaje hano atagira ahantu haba mu k'umunani ubu yararonsa ahantu ho kuba agomba atangure kubaka Imana yamugiriye neza Yesu nashime amen jewe naje ngaha mwana urusengero kwasengera fisi dayimoni rikomeye cyane je muri iyo misi heze na umuntu asambana cyane maze gushikayo ngaha anye nazanywe n'ujya mu mamica ye hajye sinzi ko yohaguruka mukamubona ntaco bandanya yarakoze shitse ngaha aranyereka uno mukozi w'Imana aransengera arampereza abandi bakozi b'Imana hariya barasengera
ndagomba sabe mubanze mu munkomera amashi cyane komera amashi umwami Yesu kabisa. hanyuma maze yo gushika ngaha mwakumaye no masengesho y'imisi 30 ndavuga ati je kweri nanje bisaba nanje nkomeze mwaya masengesho ndabica Imana yokora ku buzima bwanje maze yo kuza ngaha baca baranyigisha ndiga inyigisho ndatera ikirenge mu kirenge cya Yesu ndabatizwa Arabatizwa rero kubera nabatijwe numva umenga afise imbaraga zikomeye cyane zo kurwana umwasi satani kumugwanya watanguye kumugwanya kumuhagarara kumugaragara ukavuga ibyaha wakora no kumugwanya mu buryo bukomeye. Haleluya. rero ubu uye numva umenga kubera ngo mpanura abandi bagenzi banje nukeshi kubera idayimoni iracamurimwo yo kwanga gushinga intahe harakiza kandi ari ngaha kabisa. Sawa urakoze kubera iyo dayimoni kiri muri we nuhava umuvuga. Ariko Imana iramurokora uyu munsi nawe ko yarinze aza ngaha aratabagwa mu izina rya Yesu. Ariko twotera haleluya. Ariko repentance waje hageze. Turagomba basambana bose imborego abamaraya bose baherere hano babokoke mu izina rya Yesu. Nabo Yesu ashaka. Ndafashijwe. Haleluya. Amen. Ndashimira Rusenge. Ariko mwokumviriza kw'ibyo mugomba kumva ari byo byiza gusumba ibyo. Tekana muceceke dukurikire. Aha. Haleluya. Ndashimira repentance ngene yasenga. Umviriza ibiriko biravugwa navyo birabacitse. Bene wacu. Haleluya. Sawa muceceke rero. Ariko mana yacu byabananiye ko mutekereza muri ko mudatwara umwanya. Aha. Bazanye ngaha nyanda umuntu yapfuye. Ingene mwene wacu yazanye ngaha ndi umuntu yapfuye kandi ibintu nanywa nari umuntu namwe biyayura mutwe n'indoto zanjye. Vuga cyane nibakumva neza. N'indoto nari nararose sinzi ko zari zo. Uyu muntu ariko aravuga ngo biramunanira kuvuga ngo neza. Yaje ngo ngaha ngo ari umuntu yapfuye. Ngo kubona ahagarara gutya aho nyene biramusiga bikamucanga. Tukimubona ni wa wundi yavuga ati mwebwe bariko baramfata ngo bampa akazi k'ubutegetsi kandi atako nshaka. Namubwira ati bari hehe? Nabubona singabo. Twaramusengeye ibintu birakomera. Ivyiwe ubwo ntitwobivuga. Yotangura kubivuga kubera umwanya wihuta reka tuze tumuha umwanya wagutse cyane. Reka tuzoguha kuwa Mungu dufise umwanya ubu turiko tukorera kuri programa ndende cyane. Bas ariko arashimira ngo bamusengeye bose ngo na mwene wabo yamuzaye nye hano n'abamusengeye mwese ngo Imana baho umugisha arabashimiye cyane. Ndafashijwe no kuri kose. Umuntu bamufatira akazi akakanga. Haleluya. Amen. Ndashimiye Imana kandi yongeye kumpamagarira mwari no shengero nkabohokeraho. Nongeye gushimira Imana kandi yantabariye mutoyi wanje ari mu mahanga yaragwaye nka kumwe nari ngwaye sinzi ko bamwe babyibuka. Wari wagwaye iki? Sa? Wari wagwaye gute? Nari nk'umusazi. Canke wari umusazi? Nari umusazi. Nawe rero wewe yaransumbya. Hanyuma baca muri yo kwezi guheze yagwaye ibintu by'amafyigo ndabwira mwarimu Olivier aramfasha gusenga ibyo birahera kandi Imana imuhezagire. Acagwara rero nka bimwe nari ngwaye. Hama baca baza kumbwira mu masasta z'ijoro ngo yarameze nk'uwapfuye mugabo asuye kurabuka ngo acavuga ngo mama dongwa nsengere. Ndafata ya nkoni ndakubita abazimu. Niho rero nawe iyari hariho nyene mugu w'amasengesho nawe nyene akomeye
ndashimira Imana ubu yarakize rero yarakize ntabwo ari umusazi ntabwo ari umusazi ameze nk'uko ameze neza warakize yarabohotse ndashimiye Imana ndashimiye na mama niyabera nabimubwiye Amen. ndamubwiye inzozi namurote yarambwira tugona urupfu aca aramfasha gusenga none nawe nyene Imana imwongera amavuta amashi menshi ku mwami Yesu ubu yaje ari umusazi yirukanga none rero raba yaravyaye ameze neza ariko tuduze icubahiro c'umwami Yesu Imana ikiza n'abasazi tutere haleluya Nashimwe anje mbaje gushima Imana ukuntu Imana yangiriye neza je nari narariye ishano nukuri nta muti w'ishano nigeze njya ariko narageze ngaha baransengera ryose nararivumise ryose riramperamo ubu ryaramezemo Imana ihafi amen niko nongera abantu baza kumfasha gutunganya ibyo bintu kandi sanzwe mbise n'akazi Imana duhaye Imana ibongera amavuta maze iminsi niga byinshi kandi byarahinduye ubuzima bwanje nukuri ejo naraje nahadushe narambwira ati ngize ijambo unyaturako ko ridakumbako nukuri Yesu yarahabaye ejo ivyanje nari naranyazwe Imana yarabisubije duterere haleluya Imana yacu Yesu aguha umugisha mwinshi muhezagirwe na data wa twese Haleluya. amen Mufashe dukomera amashyi Imana yacu. Ndashimiye Imana kuri uyu munsi naraye nkurikiwe mu muryango. Ndashimiye Imana ko twaraye turose abantu babiri bavutse no mu muryango wanje. Ntabwo byari byoroshye cyane. Ndashimira umukozi w'Imana yafashije gusenga. Ndashimira na Justin yafashije gusenga cyane. Mufashe dukomera amashyi Imana. amen bavutse bwa kabiri arabatizwa mu mazi menshi Imana ishimwe Haleluya. amen Anje gushimira Imana ku bikorwa Imana yakoze. Yewe Imana yanyetse abantu batatu mu nzozi ko nzobasengera bagakira. Yewe n'abasengera barakira mu ntema. Imana ishimwe amavuta menshi amen ndashima ngire nanje ngaha ahaye ndi umuntu yapfuye sinarinzi yondi ariko abakozi b'Imana barasengeye Imana ndahembuka ndasubira ndataha nagaruka nyene napfuye kuko narimbaye ntihari heza bamwe ndanibize ariko barasubira nyene barasengera ndakira jekwe nari umuntu w'umumwamugira mw'itabi eka ibintu vy'umutwe vyinshi nta kintu na kimwe ntafata kandi eka narifuna nta muntu atuka ariko nari meze nayo ariko byose ubunye ndashimira Imana kuba narekeye gufata nje namwe nkaza gusenga ahubwo reke ikintu nashaka mukomeze musengera ngo barasenga nanjye kuba narayivukiye mu muryango ye naraye ndavyakiye neza ye nanjye nashaka ko nazobaho mukiye rero ndabakorera gushaka kwanjye amen hari nyuma mwatumbise ubwa mbere yasabye ngo tumufashe ngo tumuririmbire akaririmbo dusanga nta mwanya dufise wuko tworirimbira indirimbo turamubwira ndamubwira ati vuga ibintu Imana yagukoreye naho rero yaciye avuga ko yaje arwaye arushe ameze nabi yahoranywa ibintu byayura umutwe urumogi n'ibindi bigatuma aba nk'umuntu w'umusazi ndavyibuka umunsi ndamakira hano umunsi wa mbere tubonana naragize ikibazo koko nabona umwenda ararwaye nyene yavuze ngo barampamagaye ngo aho ngo kandi ngo bariko barandondera ngo bagomba kunyica ati bande ngo we ntabubona ndamuraba umuntu afise ikibazo uzi yuko bariko barandondera ngo bampe akazi ngo k'ubutegetsi bukomeye cyane ngo mugabo ntagashaka ngo nguma nkunda ngo we ntubabona ngo ngunga bavuga ati yewe uyu muntu uherewe nasendeye benshi tukize turamukora ko narabibonye ntibamuteruye bamujyana hariya byabaye ibintu bikomeye cyane
byabaye ibintu bidasanzwe, arataha n'undi ntiyakira, ariko inyuma aguma araza, Imana irabikora, yavuga ibintu bikomeye cyane. None ubu yabohotse, yakijijwe, yihanye rwa rumogi byari umutwe, ari muzima, aratambuka, avuga ibintu bitondesheje. N'ejo yarabatijwe. Aga nari mbanze kumwaka mikrofone nagira ngo agomba avuge bya bindi yavuga cyane. Atarambwira ati ngomba kuvuga ibitunganye. Imana ishimwe ko yamubohoye, tuduze icyubahiro cy'Umwami Yesu. Imana irahari kandi irakora. Asante. Yesu ashimwe. Amen. Nanjye rero sintahe zibiri nagashinge, imwe nahatevye gatoyi, nifise umutwaro, nifise mwene wacu twasenga turi kumwe ngaha. Yari ijya nkingi ijya. Iyo niko ndagusenga nafata ijya nkingi. Abakera baca bibuka impamvu nafata ijya nkingi. Ariko Imana rero yarawishuye. Hallelujah. Naye ya kabiri mutokambara ariko yigisha yatubwiye amashuri y'Imana twarimo yo mu nkwemo, nayo nifise amashuri y'ubuzima nayo narize igice ca kabiri ca kaminuza, nayo nanditse igitabo mu kwa kabiri k'umwaka uheze, ariko sinebwa kidefande. Ndabwira Imana ataye amashuri n'ay'umwuka bari batwigisha, namwe y'umubiri niga nayo nyene bambe diplome. Ndashima Imana rero ko naraye defanze igitabo kuri uwa kane. Imana ikabikora. Nanjye ndashima Imana uwakiteka Imana yarayinkoreye, ni ukuvuga yarandwengeje, byari ibintu bitari byoroshye kandi nibaza yuko iwanjye ntari gushobora, ariko Imana yarahabaye irantera iteka, nicyo gituma mvuga ndayishima kandi ngashimira Imana yakoze iki ku batavyibuka. Nanjye nashinze urwanje urugo, nashinze urwanje, ariko ntibyandyoroshe, none ko byari bigoye cyane. Imana irahaba kandi nkabashimiye n'umwungere wacu we yafashije, ngashimira n'ishengero naryo nyene yanyemeje ashobora kubaka urwanje. Natwe nateguye nshobora gutanga, nzogitegura nzogitanga hanyuma. Imana ishimwe cyane. Byari byoroshe, ntabwo byari byoroshe. Nk'aba bari ngaha bose nta nubwo babizi kubera atari bo bari bikoreye icyo kintu, ariko wowe urabizi ko bitari byoroshe. Umuzigo burya umenywa na nyenewe. Mutokambare ngo niwe abizi. Amen. Kugira maramazi satanu yagomba nkorera ku munsi wa kane. Rero navuye muhira nkomeye ndagenda ku kazi, nshitse ku kazi barakanga bati ngwino ukore kuri tera. Turagenda turakorera kuri tera, duhejeje ibikorwa byose tubihejeje, baradufatira taxi abo twari tuvuye gutunganiriza. Ahari yashitse ku kazi nurutse iyo taxi, haca haza ikintu cy'igisonga mu kuguru kwa hagati hejuru y'ikirenge rwose. Aha biranga yuko ashobora gutambuka ngo shike mu biro, hanyuma baca bazana ikibando cangirako. Yireye ko nshitse mu biro, ndavuga nti satani ngomba nakwereke ko atawushobozi na butoya ufiseko, nagarya turi mu gikorane cyo kunesha. Mfata ukuguru kwanje dushitse mu biro nabo twari kumwe, ndavuga ya majambo ndabasenze ndabirukanye none kandi mu izina rya Yesu. Abo dukorana bati mbega usengera hehe none we amasengesho yakurahe? Nimunirira gatoya mutamubona amasengesho yakura, ni kuko murabona ko nshitse ngaha. Burya satani yahise agenda, ngenda muhira nkomeye. Nshaka ngomba shima Imana, umukozi w'Imana yesanyire amazimisi ariko aradusengesha ikorane turimo. Yaravuze ngo muratangisha ikabashaka ikimazi, ngo mugabo ntihagire amajambo mutaturako, waho rero bibeza n'uko utaye kubera atagaciro wanyu ntawe. Jewe rero nari imisi nakoze igikorwa c'Imana, ndatanga intebe 5, nari mfise ubwoba ngo intebe zigomba zuzure kandi ntakora. Ndatanga intebe 5, intebe 5 ndategereza umukozi w'Imana acarambarira ategezwa n'abana bawe ngabatire ko amajambo kuko birakenewe, ndabona ko bikenewe n'abatire ko amajambo. Hari haheze ukwezi uncafata ingingo rero yuko bazana umunsi nabazanye kugira ngo ico kimazi cane kize kigira ubushobozi budasanzwe. Umukozi w'Imana batire ko amajambo kuko nzira nabaze ukwezi turabikora, tuza kubikora, turabikora nta kibazo, turabikora dusohoce cyo bazana hariya tubikore.
niwe wari waratevye ukwezi kwari kwaraheze ntabwo ari twebwe twacerewe nitwasohoka tubajana mu biro ndayabaturako. Imana ishimwe nanje gushima ukungena Imana yangiriye neza ikampa ikibondo ko bari bambwiye yuko umwana atameze neza, ariko ndashima Imana yuko nagiye muri blog nkava y'amahoro. Nkashimira abasenzi bose bansengeye bose, Imana ibongera amavuta bahezagire mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'impwemu. Amen. Amashi menshi ku mwami Yesu. Ufashijwe cyane. Amen. Shimira cyane Imana, shimira namwongere twaye hafi dusengera. Ongera nkashima twari tuvutse irya kabiri, aba twavutse n'umufasha wanje umugore bavukiye umunsi umwe irya kabiri. Amen. Nibuka umutuka mbaye yavuze ati ngo abantu ntabakizwa baze ngaho imbere ngo Imana ibahezagire. Hama rero n'umuntu w'umushitsi nazanye nawe yacangambukira nawe yacaraza aca turiga inyigisho arumva ko zimuryoheye nawe ntitwari kumwe mubatizwa ngurya yanya ubona ko wazanye umushitsi ahurikiye turabatizwa umunsi umwe. Angira nkashimira mwungere yatwaye hafi n'ivyo gushikanja agwaye ruguru amaze ng'amezi ashika 3 bamwitayeho bamusengera none ubunya yarakize. Mwungere piyadiyo avuga ubutumwa mutelefona mwungere yafise mushikanja agwaye ruguru aragwaye bakimugize yose abaho yase gukira uramuzana bazomusengera azokira. Ubunyuze abakozi b'Imana, Imana ibahezagire bamwe bari hafi bamusengeye ngamasengesha kararayo none Imana ibandanye bamavuta yagushinga ngahanya nge hafi umwaka kumbohere ibintu bitoroshe ngakibuka nimuvyibuka shinga nawe hano umugore bakubitagira mu ibarabara n'imoto afata imoto amuhamagara yifata bagwana mwabyibutse none baravutse ubwa kabiri ubona abantu bameze neza n'umudamu wiwe narihengewe. Madamu wiwe nahagarara. Okay, sawa. Imana ishimwe. Nuko Imana yawe ishobora. Nashimye cyane Imana cyane umufasha wanje twayiteye impambara ati ngwe bangu ubonye ngo ngomba gukorera Imana ngo aho ngomba kuzo muririmbyi muri pandasi kuko nabonye Imana cyane. Imana nyengoze Imana ibana yonga amafuta cyane. Amen. Dukomera amashi umwami wacu Yesu Kristo cyane. Yesu ashimwe. Naje ndashimira Imana kwanjye twari tumenga Samedi sice hajya kata ngaha niho ikintu kinero kintu burya mufure nagiye numva najyamye hasi nshakirumba none ndashimira Imana ingene yankitije nasanga abasore babiri nibo bankuye ngeze hariya kuri topo wani nsanga aho mwarimu narifite n'itike mwarimu atarantangira itike none ndashimira Imana ko yankitije nari wo gupfa ariko irahandura none ndashimira Imana n'umuntu baduhaye umugwi wacu ndamushimiye ingene yaguriye imiti nari nabuze muri famiye umuntu baduhaye ari umuntu baduhaye mu mugwi ngaha yasiwe nabwiye ataragurira imiti none ndamushimiye Imana famiye wa muryango w'abamama. Aha utanguye gukora abadamu mwe mutaramenya amakuru y'ivyabaye mutaramenya amakuru y'ivyabaye ano abamama bagize imiryango umugwi abamama bose bari mu muryango kanaka kandi bavuze ko bazoza barafashaniriza n'uwo muryango. Urumva watangiye gukora akazi uriko uravuza umuryango wavuza umuntu wawe bataraja mu miryango shira amaboko hejuru muri mu muryango y'urerore ko mutaja mu miryango. Aha uno musi mubwe ngahamuriye mu miryango kabisa. Yesu aguha umugisha mukobwa we sumvi urababona iciza c'umuryango uramenyana umuntu agwaye baca bamushikako. Haleluya, haleluya kandi dukomere amashi umukozi wawe.
yarandemesheje naraje ndamubwira ikibazo mfise ndamubwira ko ibyanje babitwaye byose ariko arambwira muti byawe bigira kure atariko aho murangira ndagusengere byose bizogenda neza. Ndashimiye umukozi w'Imana Egide nawe nyene ari ngaha kundemesho yampaye ubu rero ndabona ko Imana yangiriye neza. Ni ukuvuga ku ndemesho mwampaye Imana yaraye indungikiye ibintu byinshi cyane bitagira akagero ntumva ukuntu nobivuga ahubwo twongera amashyi Imana. Haleluya, haleluya. Ubu rero ikibazo mfise ndiko ndondera abantu baza kumfasha gutunganya ibyo bintu kandi sanzwe mfise n'akazi nananiwe narushe ubu sinzerikana ndi mw'ishamba kurondera ibyatsi by'ibitungwa ibitungwa byuzuye urugo ntibonabona agateka. Ibi nibyo noneho uriko urarondera abantu bagufasha kugira ibintu warose ariko haleluya ibintu nanjye ndabyumvise bishasha hano ete muntu si wa mugabo yariko ararira hajya yitembana ameze neza ngahe amezi abiri yaraje nahajya araharirira aratemba apanga yikubita hasi ni muvyibu yumiwe neza na neza hanyuma rero Imana yarankoreye igitangaza naragiye ku mabwira asenga muri iyo ndwi iheze nari nagiye imuhira ndasaba abavyeyi kugira ngo bampe umwana yoza ngo tubane kugira mfashe kubitunganya kuko mbasanzwe ndi ku kazi mfise n'abana baza kw'ishure. Ubu rero iyo mwana mama narayinumvise avuga ngo uyo mwana ngo yaje batabizi ngo nasubire imuhira ariko mu gitondo nabyutse ndabwira Imana muti Mana ibi bintu wampaye aya masengesho nakoreye muri repentance ati ngamire wampaye shishaka kwishubira guhomba ati kugera umushaka umuntu yaza kumfasha ubu rero nasabye ingomezi Imana nyamwana twazananye ndiko ndategura umunsi wo kugenda imuhira kugira ngo nabe ingene byogenda mu mwana bamungabire murakoze. amen. Biratungana neza biratungana neza ni igitangaza nanjye none uzoza ubibwire neza kugira amenye ibyo ari byo. Ndashimiye Imana yaramfashije ndamushimiye cyane umukozi w'Imana yamfashije gusenga arasengera umufasha ntitwagira umwumvikano mu rugo ndetse no kuza gusenga ntiyaragisenga akaba yanyemereye akaba yatanguye kuza gusenga. Imana imuhezagire cyane. Amen. Amen. Amashi ku mwami wacu Yesu. Imana nishimwe ku byo iriko irakora. Yesu yampaye bonisi. Amen. Yarangiriye neza ndambara ikirato murabona ndagenda. Haleluya. Nahora ngendera ku kibando nza ngaha none twaraye dukubise umwasi shitani twaramukubise mbere n'inkoni ziravunika kabisa nazizanye umuganda. Harabo wasanga bizaniye akangana n'aka gatsinda akako kwica umuzimu se muzimu arakaze arakomeye aho nandike bombwiye ati ngo undabe ngira nshikane bagace bambwira ati we tuzobona nukize ntitwokwegera naho ndimvira mu mutima nti mwebwe muri abadogiteri bo mu isi ariko turafise umudogiteri mukuru asumba abandi badogiteri ndahamagara pasiteri wacu ndamubwira nti burya agenda agwaye kandi arembye kandi bambwiye ko bashobora kugira operasiyo. Na muzehe yakubisemo ikirato bwa bundi muzehe kabisa ni igitangaza c'Imana n'ukuri kose. Raba rero uyu muzehe iyo yambaye Yesu raba ingenda cyane yaje hano none raho wasigaye ari inaka n'ukuri kose. Sawa Imana ishimwe cyane kunaye mudukubite n'ingoga tunyarutse kugira ngo tuje mu ijambo. Mwavyumvise ubuteba ncanda mwaka mikrofone ce mbandanya kandi ace yihangana kaduhere kwa rukundo. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Jewe kimwe mpagarara ngaha
sico imana yakoze ubu nyene ariko numvise mwishimwe mu mutima ijwi riko riramburanya niko niyumvira kuvyo nayibwira cyangwa se n'imitwero nari nanditse ku munsi w'ejo ndiko ndaburanya imana ibwira imana kubera ibintu bimeze nk'uko ariko nari nicaye ngaha numva ndakwiye gushima kuba uyu munsi honyene nkihumeka impwemu y'abazima numva ijwi mbega ngo noguha amamodoka nkaguha amazu byose nkabirundi imbere yawe ku mugoroba ukacupa ukacugenda ubuzima bwawe bugakugwaho mbega vya bintu nakahe gaciro byafise imbere yawe nca nibuka yuko mu kwezi kwa11 ariko iracanganywa mu nzi wanje atariho ndi ariko imana ikahaba numva nkwiye gushima abene data ndabasabe mumfashe dukomere mashi amen nivyo imana yarahabaye ndabizi cyane imana yarahabaye ndizeye yuko imana iri bukore ibikomeye imana ishimwe cyane Yesu nashimwe amen jewe mpagaze ngaha ngo mashima imana ukuntu imana yampaye ikibondo mu kwezi kwa mbere naraje ngaha gusengeraho ndaza mu masengesho baransengera pasiteri uyu nyene niwe yansengeye yarakoze cyane je naye naciye mu magorwa mu makuba menshi ariko imana yarahabaye imana niba hesagire rero amashi menshi ku mwami Yesu nashaka rero umwana wanje atanga ishimwe amen uziko ari byo kabisa muhatanga ishimwe n'umuhungu wa Yesu n'umukobwa wa Yesu n'umuhungu wa Yesu ari ya pastor ndakurahiye ndafashijwe mu nzukuru we arabaye ishimwe n'ukuri kose mana ndasengeye uyu mwuzukuru wacu umuha umugisha umurindire mu bansi umurindire mu badayimoni umuzigama ibyago umurinde amagorwa n'amarushwa n'umubabaro umucira inzira uzomurinde ibyago uzomurinde ingwara zihonya uzomurinde impwemu mbi z'uburyo bwose azakurire aho abandi batari gukurira mana umuzigama umuha amahoro mbere abumugisha ku muryango wiwe ndagushimiye mwami kubw'igikorwa akoze umuheza Visiyoni umwomeko ivyo tumwatuye ko bizomubeka ibihe byose byo kubaho kwiwe azoba umukozi nkanje mu izina rya Yesu amen urafashijwe uzoza uramuzana nanje nawe ndamubwira ko ayo majambo yewe turaronsa abakozi b'Imana benshi amavuta yanje amwomeko Yesu nashimwe haleluya nanje mpagaze shimira imana nzitire ku munsi wa gatanu nari ngize isanganye ndi mw'ibarabara ariko ndagenda mbona imodoka ijyana n'iraje ndi ku moto iza kungorwa ariko imana yarahabaye nta kintu na kimwe nabaye shimira imana kuko imana nziza amasanganye satani yateguye kwamva ariko imana irazitiye ahumvise gushima mu mwere imana amashi mana turategeka impemu mbi zose zimurondera z'amasanganya uhereye umunsi imitego yose yamurondera yo kumwiciciye mu masanganya turasavye abamarayika bo bijuru n'ingomero z'ijuru zinetralize izo mpemu mbi mu izina rya asante ahantu hari imana ahantu hari imana ahantu hari imana zosenga mpagaze nongere mpukame ahantu hari imana tugire Kristu Aleluya amen kila muranyotewe nishimwe twanyotewe no kumva indirimbo zawe Aleluya amen Aleluya mumera amajwi umukozi w'Imana jewe ngize iminsi nezerewe cyane Yezu ni muzima amen Yezu yampaye bonisi amen nara ikirato kunweri yarangiriye neza kore banane ndaza ndakesha
yarangiriye neza ndambara ikirato murabona ndagenda nahora ngendera ku kibando nza ngaha none twaraye dukubise umwasi shitani twaramukubise mbere n'inkoni ziravunika kabisa nazizanye umuganda yewe yazanye inkoni zine zo gukubita abazimu ndafashe nari nababaye kabisa ariko ye Imana yahabwa icubahiro yangiriye neza iranyambika murabona ingenesa ndusha abajene abajene kabisa Yesu rero ahabwa icubahiro tumukomera amashyi umwami Yesu ahabwa icubahiro muze nuraheza nshimira n'umukozi w'Imana Jane yaje asanga muhira ukuguru kumanitse ku ntebe avuze gusa imisonga njambona iragiye kabisa mengo niwe yari yayinteye amavuta cha rero ndaza ngaha Imana rero uyu nawe ndi ukuguru yarakunyuko yatuboho rero ndakunyukura gose kabisa hajya naragiye uyu mukozi w'Imana yarakunyuko arakunyuko atereka ndakunguruza n'ahandi banyukura warupfu baranyukura kabisa navuye ngahaniro wavuye hayiruka abantu rero batasenga ntibambaze kabisa Imana ibahezagire mukomera amanje umukozi haleluya abantu badasenga ntibatubaze ariko nimwotera haleluya wipfuza kwama uronka ubutumwa ku munsi ushobora kutwandikira agasaraba 257 75 35 36 99 98